Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye. Ni iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Turabandanya kubashikiriza ibiriko birabera ku baryango ba Generali Arengiyome Bunyoni. Ibintu ntabwo byoroshe na gatoya, ibintu bimeze nabi kubahora bagendanira Generali Arengiyome Bunyoni ndetse n'ababa mu muryango wiwe bariko barahohoterwa ku buryo bukomeye. Bamwe bariko baraborezwa igufa, abandi bakajyanwa n'iperereza ntitumenye aho babajyanye. Ibintu birakomeye cane. Ibyabaye kuwa kane mw'ijoro ku Mubone. Iyi ndwi ntiyoroheye imiryango ya Generali Bunyoni n'umukenyezi wiwe Hasine Niyonkuru. Iyi ni intahe y'iwabo ku Mubone muri komine Kabezi avuga ibyo yiboneye mw'ijoro ryo kuwa kane. Iby'uko Bunyoni yoba yafatiwe ku Mubone wa Kabezi birashoboka, ariko kandi sinovyemeza. Ariko mw'ijoro ryo kuwa kane rishira kuwa gatanu mu masaha y'isasa z'ijoro haraduze imodoka zine z'iperereza ku Mubone. Aho niho haba umukuru w'umutumba Mubone. Uwo nawe akaba ari muhungu wabo na Bunyoni kuko nyina w'umukuru w'umutumba yavukana na muka Bunyoni kuri nyina wabo. Bashitse ku rugo rw'uwo mukuru w'umutumba yitwa Nduwimana batazira Kibota, basanze yahunze atariho yaraye kuko yari yaburiwe. Barakubita umugore baca bagenda kwa Nyumbakumi wo ngaho yaba nko ku birometero 2 avuye ku mukuru w'umutumba uwitwa Nzisabira Rusiya. Bamenye iciyo c'idirisha aca arugurura baca baramutwara. Muri iyo miryango ibiri twebwe nk'ababanyi ntibigeze baduhishurira ko Bunyoni yakuwe ngaho, ariko abo bagore uko ari babiri biriwe amaso yabyimbye. Nukuri bagenzi, kuba inshuti y'abakuru hamwe umengo ni amahirwe, ahandi bigahinduka amananiza. Imiryango ya Arengiyome Bunyoni n'umukenyezi wiwe iriko irahura n'ingorane zikomeye cane muri kino gihe kitoroshe umuryango wabo uriko uracamo. Murumva ko umuryango wa Generali Arengiyome Bunyoni uriko urahura n'ibibazo bikomeye cane. Abagendereza iperereza ry'igihugu cacu c'u Burundi bariko barondera uwitwa ko ari umugenzi wese wa Generali Arengiyome Bunyoni, bakamufasa bakamujyana ahantu hatazwi, bakamuboreza igufa. Bamwe n'abandi bafise ubwoba yuko abo bariko barajyana batazasubira no kubabona. Ibintu birabandanya gukomera cane ku muryango wa Generali Arengiyome Bunyoni. Mu minsi iheze twababwiye agatotezo kariko karakorerwa umuryango wa Generali Arengiyome Bunyoni. Ibintu ntago byoroshe na gatoya ku muryango wa Generali Arengiyome Bunyoni. Umuryango wa Generali Bunyoni urabandanya gutabaza. Ubaye umunsi wa kane abana ba Generali Arengiyome Bunyoni bataja kw'ishuri. Kuva dutanze ubutumwa bw'umuryango wa Bunyoni ejo haheze, hari bukeya byahindutse, ariko n'ubu agatotezo ntikarahera ku mukenyezi n'abana ba Generali Bunyoni. Umwe mu nshuti za Generali Bunyoni yasubiriye kutwandikira asaba ko twabandanya gutabariza umuryango wa Generali Arengiyome Bunyoni. Uriko urahura n'ibibazo bikomeye cane. Ico bariko barazira ntawe ucizi. Niba se wabo yarakoze amakosa arakwiye kuronderwa akaba yaryoha kugira ngo bayaryoze abana n'umugore. Ibintu biriko birabakorerwa birateye agahinda rwose ku buryo bukomeye. Ibyahindutse kuva dutabarije umuryango wa Bunyoni, nk'uko twababwiye n'umwe mu nshuti za Bunyoni, ubutumwa bwaciye kuri runo rubuga ejo haheze bwarageze kure cane kandi bwarashikiriye abategetsi b'u Burundi. Ica mbere abategetsi bihutiye kwabaye gukura abapolisi kw'ibarabara maze babinjiza mu rugo kwa Bunyoni kugira abarengana ntibabandanye babona ko urwo rugo rucunzwe. Biboneka ko abategetsi bakeneye guhisha ibyo bariko barakorera uwo muryango. Abategetsi b'u Burundi barongowe na Verisito Ndayishimiye bariko barakora ibintu bibi cane ku muryango wa Generali Arengiyome Bunyoni. Ibyo bariko barakorera Generali Arengiyome Bunyoni bamwe n'abandi babona ko nabo igihe kimwe bizobashikira maze nabo bigakorerwa imiryango yabo. Ariyo mpamvu bamwe basaba ko Generali Verisito Ndayishimiye yakagize ikigongwe agakura mu mazi abira umuryango wa Generali Arengiyome Bunyoni.
abategetsi bariyumviriye ico bakora ku kibazo c'abana bataja kw'ishuri ariko gushika ubu nta ngingo ifasha iraboneka. Inshuti ya Jenerali Bunyoni yatubwiye ko ejo abashoferi bose bahora bafasha uwo muryango kwiyunguruza bafashwe bajanwa mw'iperereza, haca hazanwa abandi batazwi n'umuryango. Urumva ko bibabaje cane kubona abana bari bafise abashoferi bamenyereye ariko iperereza rigaca rizana abandi batazwi n'umuryango, biratera n'ubwoba umuryango ko abo bana bashobora kuba bananyuruzwa kubera ko bazanye abashoferi batazi. Abashoferi nibo bari kujana abana kw'ishuri, ivyo vyateye ubwoba abana na rirya hari amakuru ashikira umuryango ko hoba hariho umugambi wo kunyuruza abana. Ico ni kimwe mu vyatumye abana badashobora kuja kw'ishuri uno musi. Urumva nawe ntago vyari gukunda ko abana baja kw'ishuri mu gihe batari bizeye neza abashoferi bagomba babajyane. Urumva ko ivyo Jenerali Arengiyome Bunyoni ari gukorerwa ni ukuri, nubwo ari umunyamakosa nawe yakoze bisa nk'ivyo, ariko abana ntaho bahuriye navyo, ari niyo mpamvu bamwe n'abandi babona ko ivyo umuryango wa Jenerali Arengiyome Bunyoni uriko urakorerwa ari akarenganyo gakomeye cane. Agatotezo karabandanya mu rugo rwa Bunyoni. Ubutumwa twaronse buvuga ko kuva ejo umupfasoni wa Jenerali Bunyoni be n'abana biwe begeranirijwe mu cumba kimwe c'inzu yabo mu Gasekebuye. Bose bari muri ico cumba kandi ntibarekuriwe gusohoka hanze. Imodoka y'umuryango yahora ikoreshwa mu bijanye no gusuma ejo yaratwawe n'igipolisi. Amafaranga ashika miliyoni 3 yari afiswe n'uwujejwe gusumira umuryango ejo yaratwawe n'igipolisi nk'uko bivugwa n'inshuti ya Jenerali Bunyoni. Aho bacungiwe mu cumba kimwe, umukenyezi n'abana batunzwe n'ibifungurwa boba bari basanganywe muri firigo. Abaryango ba Bunyoni bafise ubwoba ko ibintu bibandanije gutyo inzara izotera abo bana n'umukenyezi. Birateye isoni rwose kubona bafasa abana bakabicisha inzara rwose. Varisito Ndayishimiye yagakwiye kugira ico akora ku muryango wa Jenerali Arengiyome Bunyoni, kuko rwose ibyo bariko barakorerwa ni agahomeramunwa, birateye isoni. Ikindi inshuti ya Jenerali Bunyoni yanditse ni ubwoba buri mu nzu ya Bunyoni. Wanditse avuga ko icumba cose c'iyo nzu kirimwo abapolisi ku buryo byahahamuye abana. Yabitubwiye ati abana bari bamenyereye kubona abapolisi mu rugo rwabo, mugabo ntibari bwabone abapolisi binjira gushika mu vyumba byose by'inzu. Ubu bahahamutse ku buryo badashobora no gufungura utwo bari basigaranye. Rwose birateye agahinda kubona abapolisi bariko barajagajaga inzu ya Jenerali Arengiyome Bunyoni. Leta yakagize ico ikora ku kibazo ca Jenerali Arengiyome Bunyoni, akaronderwa agahanirwa ibyaha yakoze, ariko batarenganije umuryango wiwe kuko nta ruhara wigeze ubigiramo. Ku rugo rwo mu Rutana ibitungwa bigira byicwe n'inzara. Iyo nshuti ya Jenerali Bunyoni yatubwiye ko Bunyoni asanzwe atungiye inka, ingurube n'intama ku rugo rwo mu Rutana. Kubera ubu atawurekuriwe kwinjira no gusohoka urwo rugo, nta bakozi bariho bafasha ibyo bitungwa. Yatubwiye ko biguma byabira kubera inzara, inka ntizigira uwuzitaho. Abaryango basaba ko abategetsi botozura hakaboneka abakozi baja kwitwarira ibyo bitungwa, ahandi ho bigiye gutangura gupfa. Hari ibintu biriko birategurwa na Jenerali Evariste Ndayishimiye byo gufasa ibigwanisho byinshi n'amahera menshi akayarunda mu nzu ya Jenerali Arengiyome Bunyoni kugira ngo bazabone ico bamwagiriza, kuko amabi yakoze baramutse ariyo bamwagirije byatuma bikwegera abandi bategetsi benshi mu butegetsi, bigatuma na Jenerali Arengiyome Bunyoni ashiramwo abandi bategetsi benshi, bigatuma bose byabihangiye twari tumenyereye muri CNDD FDD bishirwa mu mpimba. Urumva rero ko Jenerali Evariste Ndayishimiye agomba kurondera ibintu agomba kwagiriza Jenerali Arengiyome Bunyoni. Warukwandikiye atubwiye ko umuryango utewe ubwoba n'amajambo abapolisi batanguye kuvuga ko bagiye kubomora mu ngo zose za Bunyoni barondere ibigwanisho byoba bihanyegeje. Abapolisi baridoga kuva habaye itegeko ryugaranira abapolisi mu rugo rwa Bunyoni kugira abarengana ntibagume babona ko hariho uruhagarara. Imyidogo
ni myinshi muri abo bapolisi nk'uko bivugwa n'inshuti ya General Bunyoni. Ntidushimye gutanga ifoto y'ubwo butumwa ku bijanye n'abapolisi kubera harimwo ibyohava bikwegera ababutanze. Abapolisi bahari baravye ukuntu bababwiye ko boguma indani kugira abarengana kw'ibarabara ntibabone ko bugarijwe n'abapolisi. Baridoga cane ko baje kubugaranira ngaha babakura ngwino, bari kwinonkera amahera bakaguma babugaranije hamwe n'abana na nyina ataco babaziza kandi babarenganya. Ubu n'abapolisi ntibarekuriwe gusohoka hanze, baguma indani kugira ntihamenyekane ko hakiriho abapolisi. Abapolisi babona ko ibyo barimwo biteye isoni. Ikindi twababwira nuko hari abapolisi batwibiye akabanga ko abana kubera hari umugambi wo kubanyuruza na nyina. Ubu ibyumba byose bikontororwa n'igipolisi. Mu nzu n'isibaniro y'abapolisi. Ni ukuri nimubandanye gutabariza ibiriko birabera kwa General Bunyoni na Kamuna. Turanabashimiye rwose ku gikorwa mwadukoreye ejo. Ibintu biriko birabera mu nzu ya General Arengiyome Bunyoni urumva ko birateye isoni. Si mu nzu ya General Arengiyome gusa biri kubera, n'abaryango biwe bariko barahura n'ingorane zikomeye cane, aho bariko barafatwa bagakubitwa bakaborezwa igufa kandi ataco babagiriza. Niyo mpamvu bamwe n'abandi basaba ko leta y'u Burundi ihagarariwe na Verisito Ndayishimiye yahagarika ingingo yo kugumya konona uburenganzira bw'abaryango ba General Arengiyome Bunyoni ndetse n'abahora ari abagenzi biwe. Rwose barageramiwe, bafise ibibazo bikomeye cane. Turabandanya kubatohoreza amakuru agiye atandukanye ariko aravugwa ku muryango wa General Arengiyome Bunyoni ndetse n'aho ari mu mpimba uko biriko biragenda ndetse n'ico leta y'u Burundi iriko irashaka kubikoraho. Byose turabandanya kubatohoreza kugira ngo tuzabibashikirize mu makuru tuzabaha ku munsi w'ejo. Ico usabwa nta kindi uretse gupyonda kuri sabone kugira ngo uko dushijeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfu.